Turakuramukije umwe mu basanzwe ari abarimyi basanzwe barima mu gihe cici. Imwereke Burundi TV yashoboye kugendera bamwe mu barimyi basanzwe barima indimo, novuga ati barima bimwe mu biterwa bisanzwe bifasha abantu. Rero twashaka kumenya akazina kanyu kugira ngo dukomeze kuganira twamenyanye. Okay, amazina yanje ni Etienne Nijimbere. Yego. Okay, Etienne Nijimbere, kano kazi ko kurima muci mwagatanguye ryari? Kano kazi ndakamazemwo imyaka 3. Ndima muci. Ego. Mbe nakahe karusho umaze gusanga muri kano kazi biruta kurima mu gihe c'imvura gusa? Ni kuvuga ko akarusho kariho nuko muhiri waje bwa mbere bwo hatabura ibifungurwa. Ego. Amakabiri ibidandazwa ubudandaje mu gihe c'irima ry'imvura ntibifise ibeyi co kimwe n'ibiri aba warimye mu gihe co muci. Okay, tugende abarimyi benshi barakunze kwijukira kurima mu gihe c'imvura gusa. Mbe ni cyo kintu baba batazi ku barimyi barima muci nabo? Ubwa mbere bo novuga ko ari amikoro make kuko ikirimo co mu mvura co muci kisaba uburyo bwinshi kugira urime mu mvura. Ego. Kurorera muri kano kanya bari kura muri kano kanya turifuza kuronka inyigisho nyinshi cyane zivuye ku bijanye no kurima muci. Mbe nice kintu ku ruhande rwawe usanze ukora, nice kirimo usanze urima muci wewe? Okay, muci ndarima ibigori, harima inyanya, harima intori hamwe n'ibiharage. Okay, tugiye gufata mbe hageze ukwimbura muza kwimbura mu gihe hari abandi haba hageze itera. Mbe bigenda gute mubisikanya gute? Ahubwo bahageze itera ry'abandi naje baniyimbuye casubira kurima kandi. Ego. Ucu usanga umwimbu muronka ari muremure gusumba bajya abandi. Mu gihe uba warakurikiranye indimo yawe ukayitabira ukayikwishana neza umwimbu usanga ari mwinshi gose. Twabonye ahantu usanzwe urimana ahantu hanini cyane, ni kibanza kinini cyane. Mbe kuri wewe nk'umurimyi usanze urima muci ukarima no mu gihe c'imvura, ku bandi barimyi bandi nakaye kamo ushobora kubaha? Ego ni hanini, Imana yaramfashije ndaba ndahafise. Hama kufise ahantu hegereye amazi no muhamagarira nawe kurima ikirimo cici nubwo kigoye, no muhamagarira ko kirima. Okay, turega kuri binavyo bavuga ko ikirimo cyo muci gitwara uburyo bwinshi cyane. Mbe buryo birashoboka bukagaruka kandi ntushobora gukora ikintu ubona kitagufitiye inyungu. Ndabibandanya kubera ko nabonye bifitira inyungu. Tugiye kuraba abafungura ni benshi, ariko abakora ni bake, biva kuki? Jesu no mesha biva ko nkaje je ndarima kandi mfungura kubera narimye. Rero ubona abafungura atarimye afise ibindi bikorwa vyakora bituma afungura. Nabonye murafise ama pepiniere y'isogoro, pepiniere y'itomate n'ibindi vyinshi bitandukanye. Mbe hageze irima nice ikintu ca mbere ukunze gushira imbere? Ubwa mbere manza gushira imbere isogoro kubera niyo mvuye ino ngiye muhira ntwarana isogoro. Ego. Singenda mwisogura isogoro. Hanyuma intori ibyo dufungura kenshi turakoresha ivyo bifungurwa. Ya hamwe n'ibigori kubera ko ndabifungura ubwa mbere bwo hama nkabidandaza nkakuramwo amahera mba nakoresheje muri ayo magarama. Harabavuga yuko ibiciro vy'ibifungurwa mu masoko bizimba cyane. Ariko vyoba biterwa n'iki? Vyoba biterwa nuko abarimyi ari bake, abafungura ari benshi. Wowe ku ruhande rwawe ubibona gute nk'umurimyi? Novuga ko ibintu byose bigenda ari urufatangane. Nk'ubu wabonye ko ndiko ndakoresha imashine ikoresha igitoro. Igitoro kukironka ni ngorane. Urabona ko nkoresha amatiyo giro uyaronka uyagure aba yaje abakoresheje igitoro. Rero bica bizimba n'ivyo uba warimye. Gushika kuri kano kanya ku ruhande rwawe nk'umurimyi, nice kintu woshobora gusaba leta? Ubwa mbere bwobwo leta igwize ifumbire ku barimyi, hama yorohereze abarimyi
kandi n'amakori amwe yerekwiye korosha iyo bashoye ibidandazwa kuko n'izimba ry'ivyo birimwa iyo ushoye bakakwaka ikori rirerire ni ngombwa nawe uzimba kugira ngo uronka akoyoko ego ntuhombe. Tugende kuri iki naco ku ruhande rwawe nice kintu wishimira mwirima ry'iki? Sano wakivuze kambe nkugisubiramwo ubwa mbere bwo ndonka ibifungurwa muhira singira inzara. Hama kabiri umufuko urabomba nko nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yarivuze. Umunwa wose uronka ifungura, amaboko yose, umufuko wose uronka amafaranga. Ego. Reka tugende kuri iki naco. Ku ruhande rwawe nk'umurimyi kandi ndasubiyemo. Nikiye kazoza cyane kugira ngo dushike kumbona kazoza ya 2024 ya 2040 igihugu cifashe ya 2060 igihugu giteye imbere. Nikiye kintu uri gukora nk'umurimyi? Ubwa mbere bwo nubwo wabonye harimye ntabwo ari je ndaharimye ndije nyene ndakoresha abakozi bakaza bakamfasha umva nabo baba baharonkeye ukuntu bashobora kuba bofungura. No kuvomera ntabwo ndabikora ndije nyene ko sindo hashobora. Nkuvuga yuko ntegerezwa kubandanya iyo mirimo kandi nongeramo n'izindi ndimo ndondera n'andi matongo kugira ngo nshobore kurima vyinshi. Sawa. Tugende kuri iki naco. Turamaze kubona abagwiza tunga bamwe bakunze nako abarimyi bamwe bakunze kuvuga ko ababarangura ko ibidandazwa babirangura ku biciro vyo hasi ariko mu masoko bakabishira ku biciro vyo hejuru. Urakeka ko nk'uranguye mu ndimo anganya n'uranguye n'ubishikanye ku isoko? Ico naje ndamaze kukibona, urasanga aranguye ku mahera aciriritse ariko ugiye kuraba mu isoko ko bariko barabidandaza akakurusha wewe wabirimye ugasanga ariko ahohotera abene gihugu mu kubadandariza mu biciro birenze kandi yabiranguye mu biciro bishiriritse. Wavuze ko intabire leta yo kongera intabire kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Tuje ku kibazo c'abasuma. Hari imigwi y'abasuma yiba indimo z'abene gihugu cyane cyane ku barimyi murima muci. Mwe bimeze gute? Ndibaza ko ico kintu nubwo utayeko kimbaza ariko kivuga ko leta nishireho ibihano bihambaye kuri aba bantu bagomba gufungura ivyo batarondeye. Ubu ndiko ndarima, ndiko ndakoresha amafaranga mu kugura intabire, ndiko ndakoresha abakozi hama umuntu akashaza gusoroma atabibiri yakuye. Nagomba ko leta yo hana bihanitse umuntu yo bafashwe yivye. Tuze kuri iki kugira ngo tugende kurangiza ariko nashaka akamo cyane wotera abandi bantu batinya gukora kurima muci, batinya kurima muci, bavuga ko bitwara mu buryo bwinshi, bavuga ko bivuna, bavuga ko bobo batorima muci barindira impeshi. Ndavyibaza kurima biratandukanye, urashobora gukoresha uburyo canke ntukoreshe uburyo. Akarorero nk'aya mazi ari ngaha hafi, urimye nka hano hantu gutora indobo uvomera ivyo warimye utakoresheje ico gitoro birakunda. Birakunda rero nibare kuvuga ngo ntimpaka ngo urime ngo mu mvura honyene no muce abantu bararima. Hari ibindi bihugu mbere usanga n'imvura itanagwa bararima. Hari ibihugu twatembereyemo bimwe usanga imvura itagwa ariko abantu bararima. None barusha barindira igihe c'imvura cajyari. Turamaze kubona bamwe mu bantu novuga nka Mutima Rokomeje numwe mu barimyi n'umunyakunanya kubahwa umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yashoboye gushimira. Kuri wewe ukurima kwawe wifuza gushika ku rwego rumeze gute? Ntabwo kwifuza kurima asubira inyuma, nakwifuza gushika ku rwego rurerure. Wanashima nkashikirana ba Mutima canke nkabarenga. Kuri wewe mbe imbuto musanzo mutera muzikurahe? Nizi zitangwa na leta canke nizindi mukura mu yindi mihinga itandukanye? Mu gihe leta zitanze turazironkamwo, mu gihe iyo zibaye nke turagura mu masoko. Mbe bigenda gute iyo ifumbire ibaye nke kuri mwebwe murima muci? Cha twikora ku ifumbire kama, amase y'inka, y'ingurube,
bica bidufasha. Yego. Okay, hari abarimyi benshi bidogera ifumbire ko ikiba kuboneka. Yego. Bakavuga ko igituma ibiterwa vya bimera nabi ariko ifumbire itabonetse. Yego. Kuri wewe bimeze gute? Abo bavuga uko naje ndabashigikira kubera ko urashobora no kuriha ugasanga n'umwaka uranaheze utaronse ifumbire. Ko naje hari imifuko narishe none umunsi ntararonka. Nace nikora ku mase y'inka niyo ndiko ndakoresha ariko ndibaza ngira barashobora kuyizana. Ni yatandukanye rero hagati y'amase kama n'amase n'intabire y'ikizungu. N'abasokuru sogukuruza barakoresha ajya mase. Hanyuma aya nayo aba aje leta iduha nuko aba yapimwe baba bazi ivyo bashizemo kugira ngo imirima itotahare imere neza. Iyo bariyo mpamvu ituma abarimyi benshi barindira intabire kuriko kurima babanje gukoresha intabire kama. Abo barindira iyo ntabire sindi kumwe nabo. Je ndarima aboneke ntaboneke ndarima. Reka tugukeze muri iki gikorwa ciza, igikorwa c'iterambere ry'igihugu kuko ni imiryango myinshi izofungura kubera bino biteguteye. Twongera tubakengurukira kandi kwindi ciro ku mwanya mushoboye kuduha mwari mu bikorwa mushoboye kuduha kandi tubashimira kunyigisha mushoboye guha abandi bantu. Murakoze cyane. Ego namwe murakoze, namwe ndabashimira ku mwanya mwakoresha kudusanga ino mikure. Ndibaza ngedosura kubahamagara ari uko bitanguye kwera byangitse kugira ngo babone ibikorwa turiko turakora aho bigeze. No grashimira Eric Burundi TV bemeye kuza kundaba no kunkoresha bino biganiro. Murakoze.